Shalom, amahoro y'Imana nabane namwe ni Sabbas nkuru nziza, bamwe banzi nka kaje neza abandi nka King Sabbas. Ndi hano kugira ngo ubwambe na mbere nsaba imbabazi abakunzi b'ibikorwa byacu. Tumaze iminsi ibikorwa rimwe na rimwe bicererwa, amasango twabahaye ntimushobore kubonera kuyo sango twabahaye, ariko nimvo ziba zitatuvuye ko ubwambe na mbere nuko dufise ingorane y'ivyuma, ariko twagira tubatere n'akamo tubamenyesha yuko turiko turagerageza kwisuganya kugira ngo turonke ibikoresho vyacu. Ivyo navyo bizodufasha kugira ngo ibikorwa mu bironke ku gihe kandi muronke ibikorwa vy'akanovera. Rero ukaba ufise ico woterera co dufasha kugira ngo dushobore kuronka ivyuma vyacu vyiza, dukore amafilme meza, tubashikirize ibikorwa ku mwanya. Turaguhaye ikaze. Namba ufise ico ushaka guterera, ico ushaka gushigikira, kuri screen yawe uraza kubona inimero zanje n'amazina. Ni nimero ushobora kundondera ko kuri WhatsApp canke kumpamagara kuri ya page sanzwe canke kugira ico uterereye kuri Limikash. Ariko ku basanzwe bari kure babifuza guterera mu buryo bucanke ubundi, nk'abashaka gucisha kuri bank, tuzobahereza nimero ya bank ushobora gushirako intererano yawe. Hanyuma ku bakunzi basanzwe badukurikirana mu ndirimbo, twari tumaze igihe kitari gito mutatubona mu ndirimbo, ariko tugiye gusubira kubahereza indirimbo ku bwinshi. Ubu tuvugana twamaze kurekura indirimbo yitwa ni yule Mungu, twakoranye n'umutanzania yitwa Anoint Amani, ariko hari n'izindi tugiye gutanga nk'iyindi igiye kuza vuba muri uku kwezi tugiye kwinjiramwo, n'izindi zizogenda zikurikira. Rero abasanzwe badukunda badukurikirana mu ndirimbo, ube uraja kuraba kuri Sabbas Burundi murabe indirimbo twabashiriyeko, n'izindi zizogenda ziraza. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane, ndabakunda ingene mudutera intege mugashigikira n'ibikorwa byacu. Mubandanye muhezagirwa, murakoze. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Simbabuguwa icho wabubikiche, simbabuguwa icho wabubikiche, iubikicinesa uiguhani nyungu. Uretse ko nabana turi itike ryanje kuva i Bujumbura shika Kigali kubera wewe, kubera ko nkeneye kukubona, kumenya papa wanje. Ndagusaba ikintu, niyo ryoba rimwe ryonyene mu buzima bwanje nzoshishaka mfe canke wewe wapfe, ariko ndamubona. Canke wewe nawe ufatanije na mama, ufatanije na mama kunyima amahirwe yo kubona umuvyeyi wanje, mfe nk'imfuvyi kandi mfise papa wanje. Suis désolé. Ariko ibi bintu iyo biza kuba ku mukobwa wawe, ndazi kutaburi kuvuga amajambo uri kuravuga. Murakoze.
shiri rwose urakoze kuza pe ndishimye cyane ko wagarutse mu Rwanda ntangere yanjye bebashe huyo mbana ari akantu gahindura isi aca mpindura amasaha akikwega n'ibiburiburi amasaha 5 akaba isegonde rimwe naye ndumva utava hano pe ndumva utansiga ahubwo tujyane oya reka utujyane reka nkubwire nanjye nishimye pe nishimye cyane kuko njya kukubona mu Rwanda baje kundeba sibyo burya rero nta kindi kintu rero cyanjyoheye kurusha genda umuntu afise imigambi kandi imbere hanje ndabona ni kure kandi heza zogera kure ikindi cyanshimishije vraiment ibintu twavuganye ntivyabaye amasigara cicaro imigambi ndabona barayitunganije uri murayitegura nanje ikindyoheye rero bo fise ubuzi bubiri mura inzozi zawe tuzazigeraho turi babiri inoti ndarondera nawe uri murarondera imisi za naje nzoba mawoja ndabona nzodivama ariko se ko waje mu Rwanda ukaba wanze no kunyura kwa Patrick nese ubundi kubera iki ushaka guhita usubirayo vuba vuba sheri ibintu rero byo kwa Patrick ntibaze ngo ni bwa bwana ntabwo biba ari n'ibyo yayatisha ku munwa burya rugo ruragoye rurakaze ku buryo ntumva yuko mbere no guma ndabivuga ku munwa we wanje buriya Patrick naje amaguru adakora hasi ni nawe yandiye déplacement kugira nze ambaza amakuru ku buryo yanyihanije yuko nshitse no kwa mama Alice erafise umugore nawe ni nk'inkuba ku buryo ituragaye iki gisagara cyanye cyo Rwanda cyo bakibagutse mu isegonde rimwe rero ndabatinya barumva ujya mugabo Patrick nagiye mbona muhira nyene hari yiwe nyene aho nkora haje umugore akuze aromoroka aravuga amajambo nyene menshi avuga yuko ngo Patrick ngo baravyaranye ngo baravyaranye ngo afitanye ngo umwana ngo akuze umwana mukuru arafise umwana akuze muga ntigera bibwira mu Marisi narabimubwiye kuri telefone ahubwo w'ikintu kiri ngombwa basha kuguma witegura nanje hari afise ubuzi bubiri ubinoti ndaronka ubu nanje mu misi zaza bampamagara mabuja ahubwo ibyo nibyo bintu nshaka kuri none rero nishimye cyane umunsi wabaye mutoya numvaga ubundi twari kuba dufite wenda nk'amezi 2 turi kumwe ariko nakundi reka tugende mu rugo tureke kuganira mu muhanda sibyo kugira ngo abantu badakomeza no kuducisha mu ijisho mu by'ukuri nakubeshye nabitekerejeho sanga ibi bintu ugiye kunzanamo bishobora kunteza ibibazo ko nanone mama wawe Peraje ni inshuti yanjye twariganye twasangiye kabisa n'agahiye ikindi ikigaragara nuko wavuye burundu utamubwiye kuje mu Rwanda rero ntabwo ushaka umwanzi wa mama wawe kuri yazanyitwara mwikoma ahubwo reka mugira inama fata itike usubire Burundi ugende uganirize mama wawe uri kunyumva umubwire yuko ukeneye kubona na papa wawe byanga bikunda kandi nanjye damuru guhera uno munsi ngiye kumushyiraho pressure kandi aranyumva ndabizi mubwire kuko agomba gukora byose agomba kurekubana na papa wawe nabyanga ndabikwijeje kandi mpagara ku ijambo ryanjye nzi neza ko nzagufasha hari ikibazo ariko ndakubaza uriko urabona ko turi itike y'indege kugenda no kugaruka ntigeze ngerageza kuvugana na mama nta kintu kimwe ntakoze izi imyaka n'imyaka ndamwinginga ko nkeneye kubona umuvyeyi wanje none wumva azobigenza gute jewe Taty nyumva nk'umuntu w'umugabo subira i Burundi genda uganirize mama wawe nzi neza ko ari bukumve kandi nanjye ndakwijeje
ngiye kumushyiraho pressure ihagije ndamuhamagara ndamubwira ko byanze bikuzoma ko na papa wawe aramutse abyanze niba ngombwa uzagaruka undebe njye nguze papa wawe kuko ngiye turakora ndabizi neza ko muzi ariko ntacyo nakora ubu ngubu ntabanze kumenya ikiva kuri mama wawe hari ikibazo. Okay, reka ngerageze amahirwe yanyuma ariko wumve ngo kuri ino nshuro muvyanka muvyemera ntegereza kubona umuvyeyi wanje inzira yose bizocamo ico nzi ico bizokunda ntegereza kubona papa wanje mama yanka mama yemera sinshobora kwihangana ntegereza kubona umuvyeyi wanje nibwo bizoca hehe hose. Ndakwijeje humura bizagenda neza sibyo kandi nyizera sawa Tuzosubira sawa bye. Constance ngo hano aya masaha iyo ageze wayabonye we wasabye iminsi ibiri ndayikwemerera uravuga ngo ubuzi bubiri ngo mama buzo bushobora none heraba uretse gushobora ngira n'akabandi ntakuri kurakora none ubona bizoca bigenda gute umviriza rero nyamba wifuza akazi ntusubire kunzaniraho amakosa none ushaka akazi twavuganye twapatanye je ndaguhembera buri kwezi gakorwe nande ko ariwe twagapatanye ubu utwirize ubusa abana inzu inuke ibintu byose biparangana kandi hariho umuntu ategeza kubikurikirana umviriza rero ribijya nyuma n'ijyambere jewe nsubira kuvugana nawe urakuze ibintu byo kuvugana nawe bigabanuke uzobukoze cyane kandi ibura twarahiriwe n'ukuri nta muntu ibintu byo kuvugana n'abantu wamuhaye akazi ubu uzi neza ko ategeza kugakora none nawe kubera nyene nyatari mabuja ahubwo nukuri ndagushimira cyane kuba wari wampaye iyi minsi ibiri kandi ikindi nacyo nukuri dutahurane ibintu by'ingendo ndazi kubimenyereye neza na neza nashitse narushye nabyagaye nabaye ibyondo nabaye nk'ibyatsi handitse gukubesha n'amahaha ubusogisogi bwo mu nda numva n'ubu bugitonekara kwirirwa wicaye ku ntebe umugongo urafatana n'igisusu nukuri ndakwinginze mbabarire uno munsi naho urabona imvura yazindikije ko igwa ikindi nacyo maboja erega nashitse je ndibikogwa fye na eni fye ngome ndaga fye ture ibintu byose mwanyuza gusanga vyera nukuri kandi ntusubire gushavura nawe ibintu by'urugendo urabizi nukuri sinavyase ko wasavye uruhusha ahubwo nase yuko warengeje ku imisi twavuganye oya mabuja kajya kantu nawe ashuvanga imigeri ibiri ntitereka nukuri je urazi ko nama ndabikora nawe ibintu by'urugendo nukuri urabizi kosa reka kubumvugisha cyane urazi ngene naguhaye akazi gendo yake ikintu noshobora gufungura kandi kinyaruka hamufyefye turi ivyo bintu byawe vyononekaye urabi ngene ushobora kurikipira je nukuri ndarushe sidasubire kuvugana nawe umbabarire sidasubire kuvugana nawe mabuja nukuri ndagiye kugafyefyetura kandi ndakwemereye jewe nindi shaka babaro ndayigushirirako Hello? amahoro senge Mahoro. murakomeye Turakomeye nyene ushaka ikiga ive. oya senge nukuri reka kundakira Ivete ndakwisabye ndakwiyamye kandi urazi yuko je mvuga rimwe kandi nahejeje kandi ubu nta n'inyota nkifise yawe umbabarire.
ndakwinginze nukuri ndakwinginze nari ndaguhamagaye kugira ngo basi unyemerere ntumanza kukuraba basi tuvugane nukuri twicaye hamwe nukuri kw'Imana ashasenge kujya kuntu usenge wanyiyumviriye je sikomeze senge waje kuvumvura ariko gashasenge by'ukuri ushaka gasenge mbeho je atasenge mfise gasenge nisenge gasenge kandi gasenge nari nkigufise oya shasenge nukuri mbabarira basi unyemerere nze basi tuvugane wamutoye senge nukuri wamutoye umwana wanje wamutoye finire wanje usubize kunduhisha zene maze ibisi nduhutse uza kunduhisha ugira usubire kugaruka kunduhisha mu mutwe oya shasenge urabona naraje uwo mukozi wawe nawe aranka ko ndenga kuri porotayi nkatira kuri porotayi nukuri isenge ndakwinginze noye kuba gati kawaga ngaha mu iki gisagara senge jewe nukuri nze nukuri tubiheze nukuri koze jewe nukuri ko mana uzobukoze rega shasenge je uko kunanyiyumviriye je sikomeze sikwisenge ndakubaze wowe uri muhira basinze kukuraba basi tubiheze nukuri wowe ukoze je numva umutima wanje urushe senge je ndi muhira jewe none Ive ingo ariko ntusubire kunduhisha urakoze nukuri sindakurusha nukuri kw'Imana urakoze kandi unyaruke kuko mfise umwanya mutoya wo kuvugana nawe ubu nyene reka ntora akabajaji sawa kunduhisha gusa maze iminsi nduhutse amajambo yiwe gusa Halo, bite damu? Makuru ni meza. Sa? Tatiana? Ngo ngwiki? Ari mu Rwanda. Umva rero damuru. Yakubwiye ngo aje gukora iki? Papa wiwe ndagusabye ntunkorere amakosa ntuhirahire ngo umubwire papa wiwe ahantu ari umviriza nkubwire gerageza ibishoboka byose umubwire agaruke tubivugane je nzomumwereka ndamumurondereye je atari wagiye kumwironderera ndasabye umumbwirira agaruke mukama w'ikigabo none yashyize mu Rwanda gute ko nzi atari bwigera jayo wewe mwamenyanye gute yarose numero yawe gute niwe yaguhamagaye yakumenye gute wewe umviriza rero damuru ntuhirahire ngo umwereke papa wiwe ahantu ari ntunamubwire ko unamuzi ugahirahirwa kuri ayo makosa turayavye na tutayavyaye ndakurahiye basha tuzoyatamba nije ndabikubariye sawa uzobukoze ntuhirahire ngo nkorera ayo makosa Adamu urabizi kuri inshuti yanje mbabarira cyane umurungi kazi uti muzobikemura ugeze mu rugo mwe na mama wawe murakoze sawa ugira ibihe byiza
ni ukuri isenge ni kuri mbanje kugushimira cyane rwose kuba wampaye aka kanya kugira ngo nyine nze tuvugane tuganire ibi bintu ni ukuri tubiheze ni ukuri isenge urazi igiye ko atakintu na kimwe ni kuri ntagukoreye ishoboye kandi burya uri umuryango cyane isenge n'umuntu mukuru cyane ntashobora gutakaza ngo ndabyihanganire ni ukuri umbabarire rwose ni ukuri uzoba ukoze kubera je ni ukuri ntabwo nigeze ndabishyiramo uruhara kugira ngo finire ntitumubone oya ni ukuri nanje birambabaje isenge ni ukuri umbabarire hanyuma rero Ive ndagushimiye cyane wagize neza kwiyumvira kuza kugira ngo dusabane imbabazi burya nanje nariyumviriye nsanga erega nta kosa wagize ntasanga n'agashavu kantwaye kubera finire wanje ari mu bwonko mu maraso no mu mutima kugira nshobore kumuronka rumva rero uhuye no kurindira tukarindira imana ko izo mutugarukanira yego isenge ni ukuri numva njyewe cyane agasenge ni umva yambere ndakuri ndabukura senge ni ukuri numva nyohewe cyane cyane umutima wanjye uraruhutse bimwe bavuga ngo utagira na senga ari isenga bigamana je no kwisenga nkishobora no bishobora gasenge kagira amahoro navyo noshobora ariyo eglise iri impande y'iwacu muhora numva baririmba bavuga ni agakora se kavuga ngo ngo yadutuye imitwaro ngo yaduheti ibitugu ubu tugenda twemye nanje ngenda yiririmba kudindi yadutuye imitwaro yaduheti ibitugu ubu tugenda twemye ndagenda guhombe ndayumva ndicariye mu nzu sinjayo cyane urantwengeteye Ive urakoze cyane urumva ukumva ku kayigirize kari wawe sindanajayo urumva nunagatumbere Ive nukuri urafata cyane umva ntuwinjirayo mugabo ukaba uzi ugatera amatwi arumva hanyuma rero Ive hariho akantu ngira ndabe wihangane gatoya nca ngaruka ntangora yego urandyoheye kweri muko uba hano ingo nyaruka ingo icharaho ichara hewe uko sinari nakubwiye ko ngari kwa senge jewe nakubariye ureka kwita mu bintu bitakuraba wita mu bintu by'umuryango we ntushobora kubyinjira mu wewe uri nciye aho alo mwiriweho aha ni kwa senge nejo hundi ntudusubire kwitambika imbere iwanje ndiko ndaza nga aha ni nko muhira aha ni muhira ubyumva apana kwenda witerera mu bintu witerera mbega utavuga wanyagiwe
banyagiwe amajambo yahetse je nawe uramusi wikumagura sinzi ko ushobora koroha nk'uko mbe muko kutavuga wa musi mbona wagira amakuru menshi wanyagiwe mwiriweho tutavuga none mabuja namwe hari ibintu bimwe bimwe mukirengagiza erega ngana ari ku kazi nyogosenge wampaye itegeko akambwira sinzi sore kwemera umuntu yinjira wewe ntari guca ngirana washaka gahere urazi ko nubukohera mbega urabizi nari ku kazi urazi ko ubukohera ahubwo urabizi uranzi ubundi we ngaha aha ni kwa senge aha ndi umwana mu rugo nishikiraho shaka nanahamwe aha ntanahamwe bankinga jewe nubu ndabwira uraba uzabaze we urazi ko banje twayifete uzabaze baranzi uzaperereze baranzi cheni twayifete subira mutivete wumve subira mutivete ivete ngo iki kene kapfukanga tasha ati ivete vuga cyane ivete genda urafuruguta kandi mva handiye n'amavuta uyahishe neza ngene gato umutwe kajuragira ndaguhaye jewe atusubire ngene gato umutwe kajuragira ngo ivete yakoze iki mu gihugu gituma jewe anjugumiza mu mutima wanje naho ari kuba bikira Mariya yabyaye Yesu si bari kumuhotera mwabona uburyo bw'urema ngo aje kwa senge nyagusengeta ibirago mbere ko kumagura n'ibiri ibyo nagutumye biri ntabwo nagutumye kuri botike gakonte burya wari wantumye erega jampuye naguba yubaguza ere gusubira kuntuma bushasha nabyibagiye wari wambwiye ngo iki we nta mayoneze na spaghetti nagutumye kuri botike yo ego sha erega sha nahuye na bushorishoreye umwuzukuru sha gahuye nagubu yo wumva ariko sha na mu gitondo nahuye n'akagomba nzambona karapirutse gasiga kampeneye sha uwo bushorishori nyambari bushorishori kuravuga nawe ninde sha ndahuye na muvyarawe nimba ari we Ivete ico gitangaza cima sha Ivete nawe waruzi burya n'amakuru wari ufise ntacyo uzabura mumenye ubuzima buguha icyo wabubikije Taty ngo hano ubu rero wabaye ubugabo bwigaba umbwira impamvu washoboye gutegura urugendo ukagenda mu Rwanda ugasohoka igihugu utambariye urashaka ko tujya inama cyangwa ushaka gukora ibyo wiyumviriye mu bwawe mu mutwe mama aho bumve ko nanje bintangaza cyane ingene navuye mu Burundi nkagenda mu Rwanda ikintu nari ngiye kurondera wowe ugifise mu maboko agace bintera kwibaza ikibazo burya burashaka ko nguma ngaha muri ino nzu cyangwa ukeneye ko ngende i Kigali kugira ngo ngende kurondera icyo nari ngiye kurondera kugira ngo binanyorohere wandambiwe sindi mama wawe jewe sinagukoreye buri kimwe cyose ushaka icyo uje kurondera mu Rwanda ni giki ndamubariye ngo wagiye kurondera papa wawe uramuzi urabona yarigeze ndamubwira ko ahari papa wawe yarapfuye sinkeneye no kongera kumuba uri kurambaza ngo papa yagiye cyangwa papa ari ntawe ufise papa wawe yarapfuye ariko mama kwe kudashaka yuko duhuza agihari umuryango we ukamenya niba afise abo tuvukana nabo bakamenya niyamara gupfa wibaza ko bazotwemera wibaza ko bazokwemera canke je bazonyemera zosha mbu wande jewe benda ko bazojyaga mama
jewe nzotorana iwanyu canke nzotorana mu muryango kwa papa. urashaka ko tujya inama cyangwa ushaka gukora ibyo wawe wiyumviriye? Mama, ko tujya inama birakunda, igihe nikirarengerana. Ngaha hari amahitamo abiri. Swati uremera tujya inama canke umutima wawe kugira inama nanje wanje ugira inama. Taty, Tatiana. Mushigana, karibu. Nimushike. Sana. Yo, uyu nyika ari umusheri wa Nori. Mawe. Yo. Ariko mana yanje Nori yaguyeko. Naje nukuri ndavivuye mbega umukwe wa Senge. Mushingana mushingana ni karibu. Sabbas. Yvette, icyo utumva ni iki? Erega burya ikidahura n'imisozi. Hanyuma ndibuka umunsi wigeze kunsaba akamamiro kugira ngo ukamamize. Kiriya gihe ntako nari mfise. Ariko ubu narakarondeye kandi narakaronse. Nashaka ndaguhereze urabe yuko washobora kumamira. Mbabarire please. Yvette, burya kuba ku isi no kwitonda. Kuko aha turi hari abandi kandi amashurwe aruma kabisa yandi. Umugisha canke ibintu Imana yaguhaye wategerezwa kubikoresha neza mu gufasha abantu bayo. Ariko wowe n'abandi bameze nkawe mubikoresha kugira ngo muhohotere, mwongere mubabaze abandi bantu. Uno musi kuri wacu waje kwakora iki? Mbega urabizi yuko kazoza k'umuntu kari mu biganza vy'Imana? Iyo Imana iguhaye uyita umuhinga, ariko ukibagira yuko yaguhaye ariyo yimye abandi. Hari ikindi kintu wari ukwiye kumenya. Imana itanga idatowe itera iteka, kandi igatanga idatoye ku butoni, ntirubandura ku butoni. Nanje havuye inyibuka impindurira amateka, ihindura kahise. Erega umutima wizigiye Imana ntuzokwigera umaramara. Ariko ibyo bindi vyose wizigiye canke wishimira bisa no guhahamira umuyaga, kuko birashonga canke bigasha bigatumuka nk'umwotsi. We ntibashaka kumamira, akiragerageza. Can you try please? Please. Can you try? Gerageza kumamira. Ubona wowe bishobora? Kuba kwisi no kwitonda. GNFILMS, Good News Films, Double Favor Without Limits.